Nkuko rero mwayibonye mu cegeranyo, Sosumo isanzwe ifise ibibazo bitandukanye, kandi mu bushikiranganji twaragerageje kubitorera inyishu bimwe bimwe, ibindi ntivyakunda kubera ko imvo zimwe zimwe zigoye gutorera umuti. Ariko no munsi twipfuza ko iyo audit n'amarekomandasiyo avuyemwo twiha effectivement un engagement yuko dushobora guca tubishira mu ngiro vuba. Ivyo navyo uburyo bushobora gukoreshwa gukenerwa bwababa hagati y'imiliyoni 10 na 20 z'amadolari, bishobora gutuma ihinguriro risanzwe rihari risubira kuba ari shasha. Bwa kabiri ni kugira extension no kuzana irindi hinguriro rero riri ku gihe kandi mu buhinga bwa kino gihe. Ivyo navyo hariho integuro yo guhindura no gushira ku gihe ihinguriro rya Sosumo. Ubu plan d'affaires yaramaze gukorwa, ubu naho turiko dutegura ico no kwita plan stratégique uzohera mu mwaka w'2027 gushika mu mwaka w'2032. Iyo izine rero dukeneye kuyisubiramo mu buryo bubiri. Bwa mbere ni kunagura iyi izine basanzwe bafise uno munsi, kwishira ku gihe, bisigura ni kugura ibikoresho vyotuma iyo izine isubira kumera nka shasha, ikanakora n'imyaka irenga 20. Umupartenere ashobora guca akorana na Sosumo uburyo haca haba extension y'ihinguriro, hakaboneka izine zibiri n'umwimbu ushobora guca wiyongera ugashika ku matoni angana 70,000. Ivyo navyo kugira bikorwe bizosaba yuko twongereza n'amatongo Sosumo isanzwe irimamwo. Hariyo ayamaze kuba identifié. Uno munsi Sosumo irima hafi amahegitari angana 4,000, ariko bizosaba yuko niyo twongereza kapasite za usine ya Sosumo, bizosaba ko twongereza amatongo hafi superficie ibihumbi 6,000 canke 8,000 y'amahegitari niyo bakeneye. Ivyo navyo harimwo kugura amachaudière n'amacentrifugeuse n'amapièces de rechange amwe ashobora gutuma umwimbu wa Sosumo udahagarara. Ariko à long terme ntitwifuza kuguma duhingura isukari na melasi, turipfuza guhingura na melasi kuko ishobora kuvamwo amaproduit dérivé menshi. Ibi navyo rero harimo umugambi na plan d'affaires yayo isanzwe ihari wo gushiraho distillerie ishobora guhingura melasi tukayikuramwo alcool pur, alcool éthylique isanzwe ikoreshwa soit kwa muganga canke igakoreshwa hageze guhingura ibinyobwa bimwe bimwe. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka, nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, nyakubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, abanyakubahwa bashingamateka mpereye kuri banyakubahwa musanzwe murongoye imigwi y'amaho, abanyakubahwa abakozi bo mu nama nshingamateka, namwe banyakubahwa ndongozi w'umushikiranganji mwamperekeje, banyakubahwa abamenyesha bakuru, namwe mwese
mu cubahiro Imana yabahezagije, ndabaramutse amahoro y'Imana. Ubwa mbere nafatiye kano karyo kugira ngo nkenguruke ku butumire no kuri kano karyo mwampaye kugira ngo nze ngaha muri ino ngoro y'inama nshingamateka dushoboye kuganira ibijanye n'igisata co mu bushikiranganji dusanzwe tuyoboye ca Sosumo, twongera tuganira no kuri rapport effectivement d'audit yakozwe na Cour des comptes. Ni iteka kuri jewe kuko nakaryo ko kwirimbura no kuganira ku bibazo bitandukanye bisanzwe bihanze igihugu na cane cane muri kino gisata c'amahinguriro, plus précisément mu kigo ca Sosumo. Ivyo vyose ni mu ntumbero yuko ibintu vyogenda neza, ibintu bishobora kugenda biterera bija imbere, naco gituma iyo audit yakozwe kandi hari ico yunguye. Twarabiganiriye nawe mu mugwi wamaho muri komisiyo, turabinonosora cane, turabona ivyokenerwa gukorwa, turateza turihanaho nyene n'ikirangaminsi c'ikungene ivyo bintu vyokorwa. Ariko nsubiye inyuma gatoyi, ngerageje kwibutsa, Sosumo ni ishirahamwe rya leta y'u Burundi, ico twokwita société à participation publique, risanzwe rifise siège mu Gihofi muri ntara ya Burunga. Leta y'u Burundi ikaba ariyo ifisemo imitahe myinshi, hafi ibice 99%, hanyuma igice kimwe kw'ijana kikaba gisangiwe n'ishirahamwe Braludi na banke Ecobank. Ryashizweho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1982, akaba ari ishirahamwe risanzwe rikomeye kandi rifise uruhara runini mu buzima bw'igihugu n'abenegihugu. Kampanye ya mbere ya Sosumo yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1988. Ico gihe population burundaise yababa hafi miliyoni 5, kandi ico gihe Sosumo, kandi n'uno munsi uko bimeze, umwimbu ku mwaka ungana n'amatoni angana ibihumbi 200 vy'isukari. Ikaba ifise abakozi b'abacontractuel bangana amajana 483, hanyuma hakaba ariho abajournalier barenga ibihumbi 4 bakoresha ku mwaka. Kubona rero Cour des comptes yaraje gusuzuma ingene Sosumo ikora, turabikeguruka cane gose kuko dusanzwe tubikurikirana no mu bikorwa vya minsi yose vy'ubushikiranganji, tubicishije muri inspection générale. Cour des comptes ikaba rero yaraje kurya akara utunenge tumwe tumwe inspection générale y'ubushikiranganji ishobora kuba itabonye. Ni vyiza kuko iciza gusahiriza kugira ngo ibintu bitere bigenda neza, nkumbure no kudumako urutoki ku bintu ubushikiranganji tuba tutabonye. Nkuko rero mwayibonye mu cegeranyo, Sosumo isanzwe ifise ibibazo bitandukanye, kandi mu bushikiranganji twaragerageje kubitorera inyishu bimwe bimwe, ibindi ntivyakunda kubera ko imvu zimwe zigoye gutorera umuti. Ariko
uno munsi twipfuza ko iyo audit n'amarekomandasiyo avuyemo twiha effectivement un engagement yuko dushobora guca tubishira mu ngiro vuba. Ishirahamwe Susumo rero risanzwe rifise intumbero yo guhingura ibikaju bikavamwo produits zibiri ariyo isukari na melasi. Ikibazo rero nyamukuru no munsi Susumo ifise ibijanye n'ihinguriro, kuko ni ihinguriro rya kera ryo mu mwaka w'1988 bisigure ko iryo hinguriro rifise imyaka hafi 38. Ibi navyo rero biratuma umwimbu utaboneka ku murindi twipfuza, kubera ko bisaba kuzana ihinguriro rishasha riri ku gihe. Vuga kubera ko uburyo buboneka bivanye n'ibibazo byagiye biraboneka, tuza turagira ama entretien duhindura ama pièces de rechange kugira ngo ihinguriro ntirihagarare. Ikindi naco bijanye n'amategeko agenga Susumo, amategeko ya kera akenerwa kuja ku gihe, na cane cane amategeko ajanye n'ingene ishirahamwe ritunganije y'imanya administrative, bijanye n'abakozi, bwana cane cane bijanye no gutunganya ubutunzi bw'ishirahamwe, ico no kwita gestion financière. Ibi navyo nkuko mubizi Susumo n'ishirahamwe leta yashizemo umutahe. Bisanzwe ko vyategerezwa gukorwa ni uko leta nk'umunyamitahe haciye imyaka 38 yategeza kuvuga iti ni munyereke inyungu canke mumbwire uko mwabyaje umusaruro umutahe nabaronkeje, kuko muri gestion financière twategerezwa kuba dufise no munsi ihinguriro rishasha, uko mashini zirakora haba harimwo ico no kwita amortissement, imyaka iziragenda ubika amahera ku ruhande ashobora kugutuma mu gihe iryo hinguriro ritazoba rikiri ku gihe ushobora guca urisubiriza n'ihinguriro rishasha. Ivyo vyose rero nivyo audit ije gusesangura, ikerekana utunenge turi non seulement muri mategeko ajanye na administratif n'ingene ishirahamwe ritunganyije, mugabo n'ibijanye n'ubutunzi. Ibi navyo tukaba twarabonye utunenge tumwe ahanini novuga ibijanye n'amahera, integuro y'uburyo ishirahamwe rikoresha umwaka ku mwaka, aho bakurikiza exercice budgetaire itandukanye n'iyo twebwe muri leta n'amategeko arikuru. Uno munsi rero tugiye kwitunganya neza ku buryo exercice budgetaire ya Susumo iba harmonisée n'ayandi mashirahamwe mu gihugu, igahera muri juillet 2026, muri juillet y'umwaka igahera mu kwezi kwa ruheshi umwaka ukurikira. Ivyo navyo birafasha kubera ko ni gukurikiza ico no kwita integuro canke itunganya ry'uno munsi rijanye na budget programme, aho ibikorwa ari byo umuntu ashira imbere, mu nyuma uburyo bukaza buherekeza ibikorwa uko bitunganije. Iyi audit rero yaraje gufasha kuko yarekanye utwo tunenge tumwe dutuma ibikorwa bya Susumo bitagenda neza. Ico novuga rero nuko tugiye kwihutira gukora kugira ngo utwo tunenge dushobore kudutorera inyishu, mu nyuma dushobore gushiraho
n'ivyankenerwa kugira ngo Sosumo ishobore kugwiza umwimbu, itanga umusaruro, yongere rero ishobore guca inasahiriza mu butunzi bw'igihugu. Ivyo navyo tuzobikora gute? Nuko hariho integuro yo guhindura no gushira ku gihe ihinguriro rya Sosumo. Ubu plan d'affaires yaramaze gukorwa, ubu naho turiko dutegura ico nokwita plan stratégique izohera mu mwaka w'2027 gushika mu mwaka w'2032. Iyo izine rero dukeneye kuyisubiramo mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni ukunagura izine basanzwe bafise uno munsi, kuyishira ku gihe, bisigura ni kugura ibikoresho vyotuma iyo izine isubira kumera nka shasha, ikanakora n'imyaka irenga 20. Ivyo navyo uburyo bushobora gukoreshwa gukenerwa bwababa hagati y'imiliyoni 10 na 20 z'amadolari, bishobora gutuma ihinguriro risanzwe rihari risubira kuba ari shasha. Bwa kabiri ni kugira extension no kuzana irindi hinguriro rero riri ku gihe kandi mu buhinga bwa kino gihe. Ivyo navyo turiko turarondera abapartenaire dushobora kugira amakontra PPP, turacari mu biganiro kandi turizera ko izogenda neza vuba. Dushobora kuronka umupartenaire ashobora guca akorana na Sosumo ku buryo haca haba extension y'ihinguriro, akaboneka izine zibiri, n'umwimbu ushobora guca wiyongera ugashika ku matoni angana 70,000. Ivyo navyo kugira bikorwe bizosaba yuko twongereza n'amatongo Sosumo isanzwe irimamwo. Hariyo ayamaze kuba identifié. Uno munsi Sosumo irima hafi amahegitari angana 4,000, ariko bizosaba yuko niyo twongereza kapasite za usine ya Sosumo, bizosaba ko twongereza amatongo hafi superficie ibihumbi 6,000 canke 8,000 y'amahegitari niyazo abakenewe. Mugabo ntitwahagaze, Sosumo ntihagaze, anatanda yuko ubwo buryo buboneka ku mafond propre yayo. Sosumo iriko iragerageza kugira rehabilitation ya usine, igura amamashini n'ibikoresho bimwe bimwe bikenerwa kugira ngo ntihagarike ibikorwa. Ivyo navyo harimwo kugura amachaudière n'amacentrifugeuse n'amapièces de rechange amwe ashobora gutuma umwimbu wa Sosumo udahagarara. Ariko à long terme ntitwifuza kuguma duhingura isukari na melasi, turipfuza guhingura na melasi kuko ishobora kuvamwo amaproduit dérivé menshi. Ibi navyo rero harimo umugambi na plan d'affaires yayo isanzwe ihari wo gushiraho distillerie ishobora guhingura melasi tukayikuramwo alcool pur, alcool éthylique isanzwe ikoreshwa soit kwa muganga canke igakoreshwa hageze guhingura ibinyobwa bimwe bimwe. Iyi nayo ishobora kuzoproduiza amalitiro aherenga 5,000,000. Iyo plan d'affaires nayo yindi irahari, turiko turarondera banke zishobora guca zifasha zisahiriza kugira ngo umugambi ushobore kuja mu ngiro. Mu majambo make rero nivyo noshikiriza muri rusangi ku bijanye n'ubuzima bwa Sosumo. Sinogaruka ku recommandation yose kuko umukuru w'umugwi w'amahoro aza kuyashikiriza na engagement twarazishitseko.
vyose vyo Cour des comptes yagiye iravuga. Uno munsi rero nibaza yuko tuzoheza tukazoshiraho un plan y'ingene le suivi et l'évaluation y'ama-engagement izokorwa. Ico gikuru kuko ahanini iyo ntambamyi dufise no muri aya mashirahamwe ahanini muri rusangi dufise ikibazo c'uko effectivement le suivi des engagements baba bihaye canke ibikorwa bategerezwa gushira mu ngiro usanga le suivi et l'évaluation itagenda uko yategerezwa gukorwa. Ibi navyo rero birimwo mu vyo twiyemeje mu bushikiranganji kandi tuzogerageza no gufasha muri aya mashirahamwe kugira ngo que ce soit dans la gestion administrative, dans la gestion des ressources humaines ou dans la gestion financière hajamwo ico no kwita la redevabilité, kumva yuko umwaka w'ibikorwa à la fin habaye suivi, habaye hacajaho na evaluation. None ico wiyemeje waragishitseko. Naho rero iyi audit yaje gufasha irerekana utwo tunenge nuko effectivement uko suivi na evaluation zitahora zikorwa. Subire rero ndabakengurukire kuri kano karyo mwampaye n'iteka, murakoze cane, Imana ibahezagire.